Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasengeye umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze uko rimusanze, ntabe ariko rimusiga ariko rizana impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyisigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Mwarahezagiwe cyane, muri umugisha kuri twebwe kandi muri umugisha w'amahanga menshi. Haracariho ivyisigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracari ivyisigiro iyo ndwara abaganga bakubwiye ngo nikira, haracari ivyisigiro ko wayikira. Kuwe bidashobokera abantu bishobokera Imana. Haracari ivyisigiro ko wagera ku nzozi zawe. Haracariho ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bageseho. Imana twizeye ntabwo irobanura ku butoni, ivyo yahaye abandi nawe yabashaga kubiguha. Haracari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere. Haracari ivyizigiro ko wavyara ukonsa ugaheka nk'abandi. Haracari ivyizigiro ko urugendo rwawe rwacamwo. Haracari ivyizigiro ko warongora. Haracariho ivyizigiro ko warongorwa. Haracariho ivyizigiro vyo gukomera, vyo gushigwa hejuru. Utarapfa ntiwihebure ko hejuru ibintu vyose hari imbaraga s'Imana, hari Imana, kandi iyo Mana nyene niyo ifite ijambo rya nyuma ku vyaremwe vyose. Abavuze ngo nawe uzagera ni abantu bavuze, ariko si Imana yavuze. Iyakuremye, iyagushizeho niyo izi ico yagushiriyeho. Imana iguhezagire cyane. Tugiye kwiga ku cigwa nise icatumye Yesu aza hano mw'isi. Icatumye Yesu aza hano mw'isi niyo teme tugiye kuganiraho, nico cigwa tugiye kwiga. Icatumye Yesu aza hano mw'isi niki vy'ukuri catumye umwana w'Imana aza hano kw'isi? Niki catumye Imana y'ubushobozi isiga icubahiro cayo mw'ijuru ikaza hano mw'isi ikambara ishusho y'umuntu, ishusho isuzuguritse, ishusho y'umunyantege nke, ishusho y'umuntu ahindagurika, ishusho ibora igwara? Niki catumye aza hano mw'isi akambara ishusho y'inyantege nke, akemera agasuzugurwa, agacibwa amate mu maso, agakubitwa inkoni, akihangana? Yari afise autorite. Igihe Petero yashatse kumugwanira, Yesu yavuze ngo ewe Petero we, subiza inkota mu bwubati, kuko uwicishije inkota nawe niyo azokwicishwa. Ati yo ngomba vy'ukuri kwirwanira, ntabwo vyari kungora, ntabwo nari gusaba ubufasha, ahubwo nari gukomanda ijuru, nari gukomanda regio y'abamarayika ikazi gakora akazi. Regio y'abamarayika ni umuce w'abamarayika, ni nk'ikambi y'abamarayika, canke ni nk'umugwi w'abamarayika barenga hafi 3,000. Marayika umwe yigeze kwica abasirikari 70,000 ari umumarayika umwe. Mu vyahishe Yohana yahishuriwe abona marayika ushobora gukandagiza ikirenge mu kiyaga hasi, ikindi kirenge akagikandagiza ku musozi. Marayika ni muremure gusumba imisozi uzi yuko ibaho ari miremire. Marayika ateye ubwoba ko abamarayika ntibapfa, abamarayika ntibarogeka, abamarayika ntibananigwa, abamarayika ntibasonza, ntibanyotegwa, abamarayika bafite ububasha. Ariko abo bamarayika Yesu aravuga ngo nari kuba nabahamagaye bakagira ico bakoze kugira ngo simbashe gushigwa mu maboko y'aba bantu bashaka kungirira nabi, ngariko nabiretse kugira ngo ivyanditswe bibashe gusohora. Turashaka kumenya rero niki catumye Yesu ava mw'ijuru akaza hano kw'isi. Biragoye cyane kubona perezida ahaguruka mu gihugu akaja mu kindi gihugu nta kintu kimujanye. Perezida arashobora kuva mu gihugu kimwe agiye mu kindi, agiye kumvikana n'uwo wundi mu perezida ibijanye n'ubucuruzi, canke ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amagara y'abantu, ibijanye n'ubuyobozi, canke kagenda kuganira n'uwo muntu ibintu bijanye nuko botwara igihugu. Imana idutabare cyane. Ariko
ariko wumve ko mu ijuru Yesu atakintu na kimwe yarabuze. Yesaya ibice vyaho 9 umurongo waho wa 6 havuga ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe. bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye ndetse no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Uwo mwana yavutse akavyagwa akemera agaca bugufi, akinjira mu nda y'umukobwa akiri isugi yitwaga Mariya, yemera kumara mu nda amezi 9 nk'ay'abandi bana bose bamarayo, ari Imana. Yemera kuregwa, kumbure birashoboka ko yanonkejwe, birashoboka kandi ko yakinye n'abandi bana, nubwo atagitabo kibigaragaza ca Bibiliya kitabigaragaza neza, ariko hari ibindi bitabo bigaragaza ubwana bwa Yesu ukungene yitwaraga. Yemera yitwara nk'abantu, arasonza kurya abantu basonza, aranyotegwa nk'uko abantu banyotegwa, ariko mu ijuru nta nyota yagiraga, nta nzara yagiraga, nta mubabaro, nta ndwara, nta bukene, kubera mu ijuru abariyo barahagijwe. Rema subra kita noskerimando. Ibaza ikintu Yesu yabashije kuvuga, aravuga ngo vyakumarira iki? Vyakumarira iki kunguka ivyo mw'isi byose ngariko ugahomba ubugingo budashira? Yesu yarafite ubuzima buhoraho. Satani yarihenze agereranya Yesu nka Adamu wa mbere, ko birivuga ko Yesu yaje nka Adamu wa kabiri ari nawe wa nyuma. Adamu wa mbere yarahenzwe na Satani akora ikintu kinyuranye n'Imana yari yamubwiye, ariko Satani abwira Yesu ati nufukamira ndaguha ubwami bwose bwo mw'isi aba ari wowe bugaza. Ariko Yesu mu ijuru yari Imana. Ubwo bwami Satani yari karashukisha Yesu ngamuhe. Yesu niwe yari yaraburemye, Yesu niwe yari yarabushizeho, Yesu niwe yari isoko y'ubwo butuzi bwose. Yaje aturuka mu ijuru, aho mu ijuru aribo bakontorora isi n'ukuzimu, ibirere byose, ivyo tuzi n'ivyo tutazi. Imana niri hejuru ya byose. Hano mw'isi icyubahiro gikomeye kirenze ibindi vyose no kuba perezida wa Amerika canke w'Uburusiya canke w'Ubushinwa canke w'Ubuhindi canke w'Ubufaransa canke wa Iran. Icyubahiro gikomeye hano mw'isi no kuba perezida, no kuba perezida. Nta kindi cyubahiro hano mw'isi kirenze kuba perezida. Ariko hejuru ya perezida hariho Imana itinywa, ari Imana isengwa, ari Imana yashizeho byose, ari Imana yugurura ntihagire uwugara, ari Imana ifite ijambo rya nyuma. Ariko iyo Mana yarasize byose iraza hano mw'isi. Paulo yandikira ishengero ry'Abifilipi ibice vyaho 2 uhereye ku murongo waho wa 5 batubwira ngo uko Yesu yatubereye akarorero, ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, wo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu. Kuganduka n'ukumvira n'ukubaha, n'ukumvira no guca bugufi. Ngo kandi urupfu rwo ku musaraba nibwo yapfuye, kandi urwo rupfu nibwo Abaroma bahanisha abanyabyaha konja, abicanye n'abasuma kaburarutaka. Abo nibo bicishaga impfu bakabamanika ku musaraba. Ubwo nibwo rupfu Yesu yemeye gupfa, kandi nta cyaha yakoze, yari umugororotsi 100%.
nicyo cyatumye Imana ngimushyira hejuru cyane, igacimuha n'izina risumba ayandi mazina yose. Ariko umanze uvyumve, izina rikomeye rya mbere hano mu isi dufite ni ukuba Imana. Burya Imana ni izina rikomeye riri hejuru ya mazina yose, ni izina rirenze kwitwa perezida. Imana irasengwa n'aba perezida. Imana iratinywa, ko Imana ibagwa ko ariyo soko y'ibintu byose. Nubwo hano mu isi haremwe ibigirwamana bitandukanye, benshi bakabisenga bakabiramya, ariko Imana ya vrai iriho, niyo soko y'ibintu byose. Ikintu rero nshaka kuvuga ni cyatumye Yesu aza hano mu isi. Ariko imbere yuko mvuga icyatumye aza hano mu isi, ndashaka umanze umenye Yesu mvuga uwo ari we. Yesu tugiye kuvuga uwo ari we, mbega yavukiye he, mbega yavuye he, mbega yatanguye gute. Icyambere ukwiriye kumenya, yitwa Alpha na Omega, bisigura ngo niwe ntango kandi niwe herezo y'ibintu byose. Ikindi naco Bibiliya bivuga neza ngo ntagira akaronda, kandi ikindi naco ntagira intango, ntagira n'iherezo. Bisigura ngo yamyeho kandi azahoraho, nta myaka afise yaba yatangiriyeho kubaho. Ni Imana yamyeho uhereye kuva kera hose kandi no kugeza ibindi bishe. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Imyaka amamiliyaridi iri imbere, Imana ntizoyibamo, ahubwo Imana irahari. Abahanga barananiwe gutahura iyi Mana, bo bavuze ngo isi ishobora kuba yariturikije, yarisizeho. Inshuti yanjye, isi ntabwo yishizeho, irafite umuntu yayishizeho. Ugiye gusoma mu Itanguriro rimwe hariya mu gice cya mbere, baratubwira ukungene Imana yaremye ibintu byose, ukungene Imana yasizeho ibintu byose. Ibintu byose ubona n'ibyo utabona, ibyo wumvise n'ibyo utarumva, hariho Imana yabisizeho, ntabwo byapfuye kwishiraho. Ubu Yesu mbabwira yari Imana, ni Imana mu butatu. Ari Imana Data, hakabaho n'Imana Yesu Kristo, hakabaho n'Imana Mwuka Wera. Umva rero mbabwire, ntabwo ari Imana zitatu ahangaha ndiko mvuga, ariko ni Imana imwe ariko yigaragaza mu buryo butatu. Par exemple, reka dufate avoka imwe ifite ibice bitatu, canke irigi naryo rigizwe n'ibice bitatu. Hariho igishishwa, ariko kandi hakabaho n'umutsima wo hagati, ariko hakabaho n'ikibuto c'indani. Nk'uko kuri aba agashishwa n'agatsima kera, ndetse n'akandi ko hagati ka jone. Rero igi ryuzuye ritegerezwa kuba rifite ivyo bice bitatu. Imana ni umwuka, kandi Imana ni Yesu Kristo, kandi Imana ni Data wa twese. Yesu aravuga ngo ubonye Data uba ubonye jewe. Yesu agiye kuzamuka yavuze ngo nzagaruka kuri mwebwe, ariko ngo siwe yagombaga kugaruka, ngo ni Mwuka Wera yavuga ko azarungika. Bisigura ngo Mpwemu Yera niwe Yesu, ko Yesu yavuze ngo uwo Mpwemu ntazababwira ibyo yigeneye, azababwira ibyo njewe nageze, azabibutsa ibyo nababwiye, kandi azabayobora ajya bageze no kukuri kose. Ibyo nje nababwiye ariko nzi, uwo Mpwemu azabibabwira, kandi uwo Mpwemu azababera umufasha. Kandi ikindi naco aravuga mu gitabo hariya ca Matayo 2:8 uhereye ku 16, aravuga ngo nzabana namwe kugeza kumera y'isi. Iyi sana kakanya tuvugana, Yesu ntabwo ari kure, Yesu ari kumwe natwe. Yesu ari hano hantu. Ubonye Yesu ubonye Imana. Toma aravuga atari ku Mutama, witubeshe utubwira byinshi, twereke so wawe, hanyuma ibindi nabyo ubyihorere. Yesu aramubwira ati, ariko Toma, ariko uri kurabaza koko, uracafise icyo kibazo kandi umbona? Erega ubonye jewe ubonye Data. Yesu yongera aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data atanyuzeho. Bisigura ngo Yesu niwe nzira, uciye kuri Yesu urashika. Imana ishimwe. Yesu akavuga ngo jewe na Data turumwe, ngo kandi Data niwe akora ibikorwa byiwe muri jewe. Bisigura ngo ibyo Yesu yariko arakora ntabwo ari we yariko arabikora, ahubwo ni Data yariko arakorera ivyo bikorwa byiwe muri we. Imana rero yarungitse ijambo ryayo. Umva mbitandukanye, kandi urabona ijambo ni Kristo Yesu.
umuntu arafite ijambo. Nk'aya majambo ndiko mvuga hamwe yagarukana muri jewe cyangwa yambika umubiri, burya yoshobora kwambara umubiri. Rero niyo mpamvu birivuga ngo jambo w'Imana yarambaye umubiri aza kubana n'abantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Impwemu z'Imana niwe mpwemu yera. Hanyuma umubiri nawo, icyo twokwita umubiri ni Imana data wa twese. Imana data wa twese, Imana ishimwe cyane. Imana rero ni imwe ariko yigaragaza mu buryo butatu. Ntabwo hariho imana zitatu, oya, ahubwo Imana ni imwe ariko yigaragaza mu buryo butatu. Ntabwo mu ijuru tuzasangayo intebe ya Yesu niyo Mwuka Wera n'iy'Imana, oyaha, tuzasangayo intebe imwe y'Imana data. Ko Yesu yavuze ngo nzasubira muri data, ningenda mu ijuru nzasubira muri data. Ntabwo avuga ko azoja kwicara ahantu runaka, ahubwo azasubira indani muri data kuko ariho yaje aturuka. Imana ihabwa icubahiro. Rero mu gice gikurikira tuzababwira nikero catumye asiga ivyo vyose akaza hano mwisi. Nimba dukurikirana uri kuri Facebook kanda follow, uri kuri YouTube kanda subscribe na like, prataja kubandi kugira ngo badacikwa na zino nyigisho. Warahezagiwe cyane.